akamaro nkakahe ule kwanza ni kafiri. Mimi niko Muislamu. Si wavuga ngo niwo nirukana n'abandi. Ule ni kafiri. Mimi ni Muislamu. Jeno mukunda bo tureke basi urukundo nuraba madine. Okay, voilà. Je ure sindamukunda. Ico ni kindi. Urumva? Je sindamukura ku byo wanje. Yewe namukunze basi novuga ati basi hindura idini. Urumva? Rero je ico mbona namaze kubwira yuko ari umunsi zo gukubita surprise ako kazu kawe ndagaturire. Acha baherero, acha bahe. Mimi utavuga mu ripia ingire nyuma. Uyu mzee rabingena kumafyura amaso. Mzee tulia. Kandi jewe rero urazi ko ibyo byamangete ngita je nakintu bijo nkora. Wasikora ivyo ushaka hama je bo avuga ico ashaka. Time is over. Mzee tulia ndakupiga. Kandi nubone biko je ndibona. Wari yake. Ngenda gusubirije cya nyuma. Urishaka kumva kano tekereze nsubira kuvuga. Uranzi je. Wanyibagiye jewe. Ushaka ndaguhindurire ngaho mbere ni kamera yiwawe. Abantu baza bati bwa bundi bandera sina nta nekigongo afise. Imana ufise zose niko je ndagukunda kandi uri mwana wanje. Kunda kandi cyane. Ufate je duhangane dutera amajambo. Ico nagusavye wacumvise kuri telefone ndagutelefona wegenda ugikorere ko rero ujya mukobwa ico nakubwiye gusa ujya mukobwa ndamwemera kandi aramukunze. Sawa? Kujya ijya gusaba bimwemerere uteho umuntu. So bakunzi ba INYISHU media hano kandi kuze John ndabaramukije bivaye naho muri gusa ndarushe boss nuko nyene wari wangarukaye ndarushe vraiment nari kuba natashe ayo masasi meza niriwe ndakora umunsi wose nigeze nduho mze no smoking ibyo si byiza koza nibire kuri yo n'amategeko ya YouTube ibintu bya smoke barashaka kuyugara ni video umuhungu wawe igihe tuvanye telefone yasonye hari umuntu yarandonde shaka kuza gutabara rero ubu nyene kuko ntafashaka ubwenge ntibugaruka gusa ibintu by'imyotsi ntibabikunda kandi muri mu bantu oya muri hangano n'abantu sije nawe nabahe abo bandi turi kumugani ba na cameraman ari kure hari kandi n'umuporo ari imenya n'ubuporo bwiwe jewe kazi none n'abaporo muramvura jewe baja ku rusengero nkabaci ndasaba birakomeye so boss rero cyatumye duhaza ngangira ngo urakizi nukuri iyo tabari wowe je nta kiganiro gukora aya masaha kandi twihanganire kuba tugwagarikije kandi Mike uzoyegereza cyane murambabarira je nda control ivyuma ego hama rero je ndibaza je nashitse ngaha kandi nigoye kumbe kandi rero hajya natoje neza hacyage urikora telefone mwari mu kiganiro uko tusaye tubamenya n'ubeshi musigaye mukoresha mu biganiro bimwe tuba tubibona mugerageze rero ibintu by'ububeshi mugerageze muza mubikisha kuri televiziyo muzozana makuru atomoye neza na neza kuko ndavye ibiganiro vya nice umengo ari ibiganiro by'ububeshi bimwe baragira kandi bigasi byiza sivyo twavuganye turondera abantu bafite ibibazo turondera abantu bari fise inyunguru y'ukuri apana kunyetangeza kugira udukene ibiganiro cubishira mu biganiro ubwo nyene je ndibaza rero ahajya wagize amakosa mu gihe narakubwiye ati kize kazirizwa kuza kugira ikiganiro na papa wanje umushire mu kamera sasa njo hivyo habari ndo hiyo rero muzee je nufise kuri telefone urukavuga iki ngo arakazi ngene ujya mukobwa nibari n'amahoro seki ujya mwana ni mwiza mwana n'amahoro njo nani sasa nawe ujya mwana ni mwiza ujya prince nyene yavuze ngo ndamuveza abandi mwiza afite ubwirabure bwiza avuga neza afite amenyo meza kuri we byose je kuri yanyuze yongera aranyura ndakubwire mwana wanje reka umviriza reka twumvikane mwana wanje uzamwumvirize amajambo y'abantu bakuze na cyane cyane yabara abavyeyi banyu umuvyeyi wawe aguhanuye ikintu kigireko gikurikize ubaha ivyo yakubwiye uvyubahirize sawa namba wumvise revyo nakubwiye kuri telefone ni wewe ahawe kubikorerako ukamenya neza na neza yuko papa yambari yiki niki nkwiye gukora rero kugira ngo papa ndamunezereze bahe byangu udashyize kunezereza jewe ndakuvuma cyane ndagukura mu baje mzee ni hatari sasa mimi na watu tunadiskite kwa kamera wapi na wapi mtoto na baba na diskisio hili baba na mtoto wana discuss kwenye na diskisio hili mzee Kiswahili mwamwivugisha
Muramenye ko mwavyonse iwacu ariko turiko tuyaga ikirundi je wewe uvuga ikirundi igiswahili je navuga n'indimi mama vibao hapa nitakwambia ni vibao hivi nitakubavua mimi none kiki Mozambique urakizi ndashaka kuvura umuntu ari mu Mozambique ndi ngaha indimu gashoyivuga gute iki Portugal bari iki Portugal ko muri Mozambique oya abavuga iki Portugal ari bari iki Portugal sinzi naco umuntu ari muri Kongo ndamuvura ari abavuga ikongomani igikongomani sawa ndamuvura sawa nkoresha ururimi rwiwe ndakoresha iringara nkakoresha igifurero nkakoresha ikibembe nkakoresha indimi zose zo muri Kongo uzijeyo ndazumva sawa rero kuko arashobora kuba ari hanze akakoresha telefone akambwira ati je ngwaye kunuku mu rurimi wewe utumva ariko je mba ndagumva nizo kumubwira rero fata uyu muti n'uyu urakora ibi nibi ukora ibi nibi nigwa rurimi yumva rero nawe undekere ibiswahili kuko ibiswahili ntavyo je nkeneye je ndagusavye ko unyumvira ico nagusavye kurya mukobwa hapa tuko mu mabezi izi sio bezi hapa tuko turi mu bintu vy'umuryango sisi kuri babitahura neza rero ibintu nk'ibi nimba twashimwe kubishira mu mbere ya kamera kugira n'abakunzi ba INYISHU media bavyumve jefise abafana banje bankurikirana sinkere yuko ko mbayagurika cyane nk'umusaza ibyo vyugiye mukobwa sujya nyene gusa nashaka neje arundi umukobwa yavuye mu nimba mu Kayanza za kumbwira ibintu vy'urukundo sasa wowe rwambira ngo jefise gukundwa ni na periodique nuko nova bifise ama periode ibyo bifaransa byawe ntaco bimaze none utani obligé aheruka kuva mu Bubirigi uwo mugera mu Kayanza mu Kayanza iwacu jewe singana na Sadiki wo utanani sinzi ngeno bivuga Sadiki ujya n'umwana muto none turanganya kanyana kana kawe kanyuma je n'umwana wawe ndi mu bambere urumva je nawe turanganya imyaka ndi papa ndi mwene wanyu ega mwene wanyu ura ikibazo nakubajije ndi papa ndi mwene wanyu je chonzi ngo za papa ni papa Roma ni papa wa Roma kubyara data ndabishireko okay sawa uravyemera ndavyemera tekereza rero hanyu ukoresha ururimi je numva je ndumunakuze je ndumugabo urumva Jefferson abana banje ubu sinshangena ndakugaye singene ko dushwana inyubere ya kamera kuko dufise abantu baduhanura avuga ati rero bahebi yake uzogerageze nuzogumushwana na papa wawe kandi naje nico ndiko ndagenderamwe kandi kenshi rero nakubujije n'ivyo kuja ku makamera mugabo byari narabonye ikiganiro muhamagara kuze ngo wari umukobwa sasa binakutizama umviriza kuze kanje urakuraba kuze kumuhamagara jewe ntaco byari ndakusaba kuko kuze nimero ziwe ndazifise muri cyagiye nkaresha ibiganiro nimero ziwe ndazifise urumva je nimero ziwe rero maze kuzironka natiza kumurondera je maze kubona ujya mukobwa ko je naramubonye nkoresheje ya televiziyo yiwanje je ndamubona tabona umukobwa iyo nkoresha yamangetengete oya ya televiziyo yawe canke ige telefone yawe basi televiziyo yiwanje ndabiramwo ingorane z'umuntu iyo ariko arayibibazo wacu usanga Jeff ingorane nacenda kubona we niko ndaraba we ivyo babiguhanze icyanki cyo bakiri inyuma yawe ca ndabona neza na neza yuko hari mimi unanionaga jo rambona je bahebi yake none ntako abanje bose nshatse kubabona ungarema uwo mbona gute kubaga aho ngarema umenye bwo basha wowe ufise cyangwa nkoresha ko wabwamuye kwa banderasi wabwamuye kwa banderasi wewe wana nayo imyaka ingahe wewe kwanza cyangwa shaka byose tubivugire ngaho mzee wangu oya umbiza bakunzi bayinyisha toa kwanza acha kwanza koneshe hao ndakwereke rero oya reka rero mbwira kwanza wewe umenitupa miaka mingapi wana imyaka ingahe wewe wana imyaka ingahe mzee reka kuvuga ati ngo je rumbona vy'rogoto vyiwawe wora nkurikirana jewe bawubaha mzee wangu acha tusishwane jereka ndakubaha wewe nka papa wanje duha n'abatama bora bamanura kandi mvise umwanya muto yanga kandi je iki gihugu jezo kuri igihugu cyacu kubera iki kibazo cha papa wanje iki gihugu cyanye mu ndaciruki kwicara ngaho imbere yawe usinivuruguti mu kico je ndashonje kwazi cya mbere atanse bavuga ati ufise inzara bafise inzigo sitaki chakula cyo gupale y'amaraso je novuga ko ari amaraso yimbwa nibiki worushira hajya mu njya zawe mumviriza wa miki mzee tugende bukebuke rero kumvikane silivopre unyubahe nk'umwana wawe ndakubaye nka papa wanje wewe uraombija ku kazi kanje nutanga akazi ku ngufu wibona ubwanwa ukabona ko guhangana naje mu guterana amajambo sivyo oya je ndiko ndakubaza nawe wowe ushaka umforce akazi kiwanje je sinda guforsa ya wasi ari umuntu wo mu muryango basavuga ati mupate mdogo wako kazi mutoya wawe akazi ari jewe mbonye je ndamubona ndiko ndakubona nkaca mbona n'ujya mukobwa
je nawe ati umukobwa kuri wewe kugira akamaro kanini nkakahe akamaro nkakahe ule kwanza ni kafiri, mimi niko Muislamu. Sinavuga ngo niko nirukana n'abandi, ule ni kafiri. Mimi ni Muislamu. Je no mukunda bo tureke basi urukundo nuraba madine. Okay, voilà. Je ure sindamukunda. Ico ni kindi. Urumva? Je sindamukura ku byo wanje. Yewe namukunze basi nuvuga ati basi hindura idini. Hindura idini. Urumva? Rero ico mbona namaze kubwira yuko ari umunsi zo gukubita surprise ako kazu kawe ndagaturire. Acha bahe rero, acha bahe. Mimi utavuga mu ripia ingire nyuma. Uyu mzee raba ingena aguma afyura amaso. Mzee tulia. Mzee tulia. Kandi jewe rero urasi ko ibintu vy'amangete je nta kintu bijo nkora. Wasikora ivyo ushaka. Hama je bo avuga ico ashaka. Time is over. Mzee tulia mzee ndakupiga. Kandi nubone biko jeje ndibona. Baby yake. Ngenda gusubirije cya nyuma. Urashaka kumva kandi utekereze nsubira kuvuga. Uranzi jewe. Wanyibagiye jewe. Ushaka ndaguhindurire. Ndaguhindurire ngaha mbere ni kamera yiwawe. Abantu zavuga ati bwabo ni bandira sina nta nikigongwa afise. Imana ufise zose niko je ndagukunda kandi uri mwana wanje. Kunda kandi cyane. Ufate je duhangane dutera amajambo. Ico nagusavye wacumvise kuri telefone ndagutelefona wegenda ugikorere ko rero ujya mukobwa ico nakuye gusa ujya mukobwa ndamwemera kandi aramukubiza sawa kujya ijya gusaba bimwemerere uteho umuhera kazi point entre nta kindi ragusavye sinzi kukuranyuma hari curenzako ona kuze je ndo munafise ubwenge tuvyihoza ivyo ikizoba icambere gusa je nubaye Imana yo mwijuru kandi fise amasantima yanje unda abantu nibindi rero je sino kumva umuntu ariko arambrije nawe barinde ngo acegira iki uyu numuvyeyi wanje asumba abandi bavyeyi kuri jewe mugafise abandi bavyeyi rero basumba kandi uyu muvyeyi wanje reka tuvyihoze ivyo abavyeyi ufise n'abahyo reka atari jewe abandi bavyeyi ufise bakuzende sasa wewe tunachamini hora basona Beni funga kamera ugara kamera so Beni bakunzi banyishu media ndabona yuko ivyo muryango ona zimisha shawe nave wafubona ko je ndi kitandero utarikuranshira kwisoni uri gitandero nyene ije ndagusavye genda ugikorereko ujya mukobwa ina mahoro abe iruhande yawe we Beni jewe nje kwakuze ariko arancanga njya mu himbiri ngo nibahebi yake numwana wanje nkunda kandi numwana wanje je nareze ivyo afise byose vyagira ko byose nije nabimuhaye imyaka wamutaye nayo reka bakunzi banyishu media imyaka je namutaye ça ne fait rien kwa byumva ça ne fait rien kuko jewe nari nagiye kurondera ubuzima nari nagiye kurondera uko tubahe uno munsi nagiye kurondera ububasha afise ngo ushobora gufasha umuntu wari wese nifuje canke antumbereye murakoze kandi ntusubire kumbaza ati utama gusa ujya mukobwa none wowe umushakira iki canke waramuhamuriye kwa kara je narakimwe ndamukorera narakimwe ndamushakako gusa kubyo namwiyumvisemo kandi ndambona tujya mukobwa arakwiye kuba iruhande yabaye yake kandi baye yake rero kugira ngo amushikire neza baye yake nagutumye nk'umukozi wiwe genda umubwire amuhe akazi kandi ko ndamubwire vyase nayo byose bizusabisha jewe sintanga akazi muri INYISHU media naho hari ivyo njejwe gusa sintanga akazi muri INYISHU media so Beni angalia twende nasikia contre jour